y'Imana itwemere tukashika hano. Twagomba dusome ijambo ry'Imana riboneka hariya mu gitabo ca Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni ca gatatu, tuhere ku murongo wa 15 tuje dusoma kugeza ku murongo wa 17. Haravuga ngo Yesu aramwishura ati bikunde kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose mu mazi mazi ijuru riruguruka abona mwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Imana ihabwe icubahiro cyane. Yari Yesu yaraje kubatizwa na Yohana igihe Yohana yari kuri Yorodani asemerera mu bugaragwa abiyudaya n'abi Yerusalemu baza kuri we kugira ngo babatizwe nawe. Abagabo abagore abasore inkumi bose baza kuri Yohana yarasemerera cyane gose arababatiza. Mwako kanya Yesu nawe yaciyaza kugira ngo abatizwe na Yohana. Mbere ngo Yohana yaciye agomba kumwangira kuko yabonye ko Yesu afise ubushobozi, acagomba kumwangira kuko yabona ko ahubwo ari Yesu yo mubatiza. Ariko Yesu acavuga ijambo rikomeye bikunde kugira ngo dushitse ukugoroka kose. Ijambo nashaka guhagararako nuko umuntu wese yaje hano yaje gushitsa ukugoroka kose. Imana ishimwe cyane. Utabavyemeye ukavuga tekanza kubatizwa nkuko Yesu yabikoze awashikize ukugororoka kose. Ikintu cyantangaje nuko Yesu atarabatizwa mwemu w'Imana ngo ntiyabwa muzeko ngo ariko amaze kubatizwa. Haleluya. Sa n'inuma ngo aca mugwako ngo ijuru ricari ruguruka rimaze kuguruka. Muyani majambo nukuvuga ko wewe nawe waje kubatizwa mwemu w'Imana ukiyeza kubatizwa ugihaguruka uvuye mu mazi mwemu w'Imana acaza ijwi ryo mu ijuru ry'Imana riko dusangira ko waje kubatizwa waje kugira ngo ushitse ukugororoka kose. Urumva ko na Yesu yavuze ati bikunde Yohana kugira ngo dushitse ukugororoka. Naho Yesu yari afise ububasha, naho Yesu yari umwana w'Imana. Urumva ni ari bwabatizwe ariko amaze kubatizwa niho mwemu w'Imana yaciye amuzako. Rero uyu munsi niryo jambo nagomba ko dusangira namwe ose. Imana ibayezagire cyane. Umwami wacu Yesu yadufashije kugira ngo akakanya dushobore gushika ko uyu mwanya mwiza. Igikorwa nk'iki ni igikorwa kidasanzwe, igikorwa cyo guhonyoza ikirenge mu cya Yesu. Amen. Aha uje gukora igikorwa kidasanzwe no gupfana na Yesu ukazukana na Yesu. Amen. Cyo ni igikorwa kidasanzwe cyane. Nico gituma no mu byo tuza gukora turagufata tugufate neza wiyoroshe tukuryamike. Uza kuryama tukujyamitse hanyuma turakuryamika gutya abisigura ngo nugupfana na Yesu nkuko Yesu yapfuye agahambwa. Hanyuma turakubyura mu bugwaneza nkuko Yesu yazutse nawe ugomba uzukire muri Kristo Yesu. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo nuguhonyoza ikirenge mu cya Yesu. Nico gituma na Yesu nawe naho yari umugororotsi, naho yari umwami w'abami, naho yari Imana ishoboye byose, byabaye ngombwa ko akora iki gikorwa kugira ngo witwe n'amazi. Utaraganiro ca Nikodemu na Yesu. Nikodemu yari umukuru wo mu Bayuda kandi yari umuntu by'ukuri twoha icyubahiro gikomeye kingana n'umuntu twofata nk'akarorero nk'umusenyeri nka musenyeri cyangwa ababishope cyangwa abakuru b'Abayisilamu sinzi ingene babita bari abakuru barongoye amadini akomeye cyane. Nikodemu nawe yarameze nk'uko birivuga ngo aza mu ijoro yegera Yesu ahari aramubwira ngo Yesu biraboneka yuko uri umwana w'Imana, none byogenda gute kugira ngo nzoje mu ijoro? Haleluya. Amen.
bisigura ngo Yesu acamubwira ngo utavutse ubwa kabiri ubyagwe na mpemu yera wongera ubyagwe n'amazi ntushobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Haramubwira ngo vyogenda gute? Mbega ndumugabo ngana gutya no kwinjira mu nda mama nkongera nkavayo. Haramubwira toya uvyagwa na mpemu. Kuvyagwa na mpemu nukwihana ibyaha ukabireka ugafata ingingo y'ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ugahinduka ukabicaremwe gisha. Haleluya. Ugahinduka ukabicaremwe gisha. Yo ndashima Imana ko mwabaye ibyaremwe bisha. Kuvyagwa n'amazi ni iki gikorwa tubonye kije gukoreka. Ndabibutse ko kuwa kane twasomye ijambo ry'Imana rivuga hari ukwizera kungahe, ukubatizwa kungahe. Haleluya. Iryo jambo ryanejereje umutima wanje. Hari Imana imwe, hari ukwizera kumwe n'ukubatizwa kumwe. Nico gituma twaje kubatizwa nk'uko Yesu yabatijwe, kubera ukubatizwa Bibiliya yemera ni kumwe gusa. Haleluya. Nico gituma twaje kubatizwa kumwe. Rero iki gikorwa mugiye gukora ntabwo ari mwebwe ba mbere, nimugira n'icumi nimugira n'ijana. Hariho grand frère wacu Yesu Kristo yakidutanguriye. Umukuru wacu ariwe mwami Yesu nawe yabatijwe nk'uko nawe uje kubatizwa. Tuje guhonyoza ikirenge rero mu cya grand frère wacu Yesu Kristo. Haleluya. Mukuru wacu Yesu ariwe yatwitangiye imbere, aho Bibiliya ivuga ngo yambaye umubiri nk'uko natwe twambaye umubiri, ariko kandi yari Imana. Haleluya. Igituma mvuze ngo ni grand frère wacu natwe turi bato bato, hari jambo rivuga yuko natwe kubwo kwihana no kumumenya yaduhinduye ubutumana duto duto. Nico gituma turema tugavuga ngo ikintu kibeho kikabaho. Natwe mu kanwa kacu Imana yaduhaye biciye mu ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye ububasha mu gishingo cya Kristo Yesu. Turi intumwa mu gishingo cya Kristo Yesu. Natwe rero turi utumana duto mu bushobozi Imana yaduhaye. Yesu nashimwe. Amen. Rero tudatebye nagomba ndababwire ko iki gikorwa mukoze ari kiza cyane, ariko kandi ntabwo dushitse mu ijuru, ahubwo turatanguye urugendo rwo kujya hehe intango. Rero murazi intangiragora. Yesu ashimwe. Intangiragora. Jewe nahora njya kurima, nkicika kurima nkitangura, iyo ntanguye ndiko ndarima ndiko ndaraba iyo nza kwahurira hariya, iyo nza kugeza ikivi nitangura nkaca numva ntanguye kugira ubwoba. Ntabwo atari ahantu nzohashika ryari, ahantu nzohamara ryari. Birasaba rero umurimyi mwiza ntarabi agomba kuja aguma araba gusa, hageze wewe arunama akakumarima gusa. Sinzi ko hari abantu barimye hano. Rero ufise ahantu uza kurima ugatangura kuharaba, ufatwa n'ubwoba ugacika intege hakare, ukadendeba uravye gusa akazi, ukagwa umurima we utitayeho ubunini bwiyuroye, urirota uruva gutyo ukaraba hajya ugasanga watemaguye umurima, wagera hari ugasanga urashikanye, ukaca wumva uranezerewe. Bisigura intango yanyu rero iyo mutanguye muhura n'ibintu byinshi. Ndababwira ibyo mugiye kwinjiramwo nagakiza kagwanywa n'umwansi Shetani. Muze mushikame, ntimuze mugire ubwoba, ntimuze mucike intege. Murabe iyo muja gusa, ntimurabe iyo muvuye, murabe iyo muja. Nimwarabe imbere muzohasanga Yesu, muzohasanga Imana, muzohasanga intsinzi, muzohasanga mpemu yera azobashikamisha kugira ngo mushike ku kugororoka kose Imana nishimwe. Amen. Muzohura n'ibintu bibaca intege, ariko muze mushikame. Na Yesu nawe yahuye n'ivyo, ariko kwiherezo yarabinesheje. Amen. Kandi natwe hamwe n'ukubana n'umwami wacu Yesu Kristo tuzonesha mu izina rya Yesu. Amen. Ikintu cyose cy'agaciro kiragora gushikira. Mbega nivyo?
cyane gose. Kintu cy'agaciro kirarusha. Kugira ube dokteri uraruha, kugira ube generali ndibaza uraruha, kugira ube ikintu kanaka cyose kirakurusha, ariko bisaba kuvumiriye ukihangana ukavuga ngo bikunda byoroha ntegerezwa gushika ku ntumbero. Imana ibashoboze tuzoshike ku ntumbero. Natwe dufise intumbero tugamijemo yo gushikamwo. Ubwa mbere intumbero yatumye tuzaha no gushika mu bwami bwo mwijuru. Ibindi navyo Imana izobiduhera ubuntu. Turangiza rero kugira ngo dusenge, twagomba tubashiremo intege kugira ngo mubandanye ko mushitse mu bihe byiza byo gushika mu nzira yo kubandanya urugendo, muzozane n'abandi nabo baze kuri Yesu. Kugira ngo namwe mukurikigwe. Aha mwebwe mubatijwe umunsi hari habo mukurikiye, namwe birakeneye ko mukurikigwa. Mwongere mwisengera Imana ibashoboze. Iki gikorwa tugomba gukora kirakomeye. Ikintu kiguha izina, Imana ishimwe. Kiguha izina. Ubunyene ushatse kwitwa izina kandi kukacuga iryo zina rirabandanya mu izina rya Yesu. Jewe izina rya Yozefu narihawe igihe nabatizwa. Ubwa mbere se nitwa Yozefu, nitwa Nduwimana. Nta rindi zina nari mfise. Ngiye kubatizwa barakuvuga ngo none irindi zina witwa nde? Tishaka ko nitwa Yozefu. N'ubu nitwa Yozefu. N'ubu nitwa Yozefu. Umubatizo niwo wampaye izina rya Yozefu. Urumva ko ari igikorwa gikomeye cyane. Amen. Reka ndangirize ku ntahe yabereye ngaha muri Rirare. Kandi yabaye uyu mupasiteri nyene niwe yararongoye aho hantu. Bari bavuye kubatiza, hajya babahejeje kubatiza amazi bayasengeye nk'uko. Sinzi ko ari abungere cyangwa ari abantu bari ngaho, ari hano araza kudufasha. Kumbure nihenze turi kumwe n'uwarahari nibaza ko byoroshe cyane. Ariko abana baraho n'abandi bari ngaho, ba pasiteri bahejeje gusengera, bahejeje kubatiza, nabo bagira ibikino bavuga ngo natwe ngwino tubatize. Umwe muri bo afata umwe mugenzi we agira kwa kundi pasiteri yagira ngo ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amukubita mu mazi acamukurayo. Uwundi afata uwundi, babaye bangahe pasiteri? Batatu. Bose babatijwe na bagenzi babo, babaye batatu. Reka ubivuge wewe wari uhari. Yesu ashimwe cyane. Byukuri bakiva mu ayo mazi bamaze kugira ngo twakoze. Bavuyeyo baca baba basazi. Bamaze abagatolika. Barabajana ngo babasengera bigaruye biranka. Padiri abimenye yavuze ati basubireyo kuwo mukozi w'Imana babasengere niho batababa. Haleluya. Bari babaye abasazi. Uko dukuri iby'abantu. Ndeka ndagisubiye mushobora kubutagitahuye neza. Abana batatu cyangwa abantu batatu bari kumwaho bashatse gukina iby'intumwa zakoze kugira nabo ngo babikine. Ntuzokine ku byanditswe byera, ntuzokine ku byahumetswe n'Imana. Yesu adufashe cyane. Ntuzokine ku bintu byanditswe mu gitabo cyera kandi byahumetswe ari vyera. Imana idufashe cyane. Aba bantu bamaze kukina, abantu batatu bakabatiza abandi batatu, bavuye yarabasazi n'ababatijwe. Ababatije sibo basaze. Abemeye kubatizwa bakabatizwa n'abataribo, bakabatizwa mu buryo butari bwo butemewe, nibo bavuyeyo arabasazi. Umbiza icitondego, mu bintu by'agakiza nutahakura umugisha uzohakura umuvumo. Nicyo gituma ukwiye kwiyubara. Imana idufashe cyane. Abo bantu bavuye aho babajyana ku rusengero rwa Gatolika nk'uko abivuze, kuko bari basanzwe b'Abakatolika. Ngwino mudusengere niba ushaka, siba ushaka gapasta, niba ushaka. Babagejejeyo, padiri urumva ko yabimenye akavuga ati abo bantu
kuri bajya nyene bariko barabatiza nimubasubizeyo nibo babasengera kugira bakire. Imana ihezagire padiri. Amen. Padiri Imana imuhezagire yaragize iyerekwa. Yareretswe naho atarinze guhumiriza yareretswe. Imana ishimwe. Kandi niko vyagenze. Baciye babazana kuva no bishengero bararyuba. None ishengero rikiza abasazi basaze batwaye umwanya munini wo kubasengera. Bafata umwe akira, bafata uwundi akira. Uyu munsi ni bazima. Ndizeye yuko Imana ikorana natwe yiyubahishije. Namwe mumenye ngo Imana yakoze ibyo bintu. Niyo Mana mwizeye, iyo Mana mwakurikiye, niyo muje kubatizwa ngo muhonyoze ikirenge Imana. Ndabizi neza ko mugiye kubatizwa n'abanyamavuta turiyizi. Kubw'ivyo rero Imana igiye kubagirira neza cyane. Haleluya, haleluya. Nuko rero turarangije, ndanezerewe ko mwumvise iyo ntahe, ntabwo mwihenze, muje ahantu ukuri, muje kubatizwa, guhonyoza ikirenge mu cya Yesu, n'aya mazi tugomba tuyahumanure. Abayogamwo nabone bazobagiriwe ubuntu. Ariko icyo twobahanura nuko batobatiza. Nuko batobatiza, nibabatiza naho barumva ingene biza kugenda, baza kudusanga ku rusengero. Reka dusabe Pastor Justin asengera iki gikorwa tuje muri Yordani dusabe. Uhera uyu munsi ntibabe aribo bakiriho, ariko wewe ubeho muri bo. Haleluya. Soboze muri byose, ubashigikire muri byose. Byari byarapfuye bizuke, bitari bikigenda bigende, ibitashoboka bishoboke. Mana abatahura bahagaze bahagarare neza. Haleluya. Aya mazi turayahumanuye guhera uyu mwanya ahinduka ubwiza n'amaraso ya Yesu Kristo, mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Amen. Show us a